mbere nje ntera akamo nyakwa mushikiranganje ubutungane. Hari itegeko twatoye yuko ubimanza zohora zisaswa hari umucamanza umwe. Rijya tegeko badishire mu ngiro kugira ngo umucamanza azosasa urubanza yititse kurujya aruje ari wenyene, kuko abacamanza turabona mwinyegeza muri ujya mugwi w'abantu, mukinyegeza mu mugwi w'abantu kugira ngo urumva umwe akagigiturire canke babiri bakaca binyegeza muri uyo mugwi, ugasanga rero biragoranye. Nibatuzanira umucamanza umwe asase wenyene ahisemwo aruje, nta ngorane, tuze tumenye aho turonderera, tumenye aho turonderera. Muramvya kibare ciza bateretse neza mu mutima w'Uburundi, ikomine zawe zose izo kuratwa yewe Muramvya. Akahise kazo inyama y'ikindi ukembuye Muramvya, Kiganda na Rutegamayo. Murambe usagambe mavukiro yanjye n'ay'abami. Murambe usagambe mavukiro yanjye. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Intara y'amateka mukase. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Abana bawe tuzogukorera. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Muramvya urumbirwa na bose. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. tugira amahoro no gukingira ibidukikije. Muri kano kanya twagira dusabe yakwa mustanteri wa komine yacu nziza ya Bukeye afata ijambo yakire ko muvuga bukebuke. Umutumba usangana we zone usangana we komine Bukeye oye Intara ya Muramvya oye. Murakoze cyane nyene cubahiro mana mushobora byose, mwadushikanye ku munsi mwiza nk'uyu. Nyene iteka umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi, mwaduteye iteka mu bikorwa rusangi by'uno munsi kuri no mutumba. Banyakubahwa bashinga amateka mwatowe mu ntara yacu nziza ya Muramvya, nyakubahwa banyakubahwa bakenguza amateka namwebwe mwatowe mu ntara nziza yacu nziza ya Muramvya, nyakubahwa muvyeyi w'intara uramatari wacu, banyakubahwa mwagendanye n'umushitsi w'iteka nyine iteka mukuru w'inama nkenguza amateka, banyakubahwa mu vyubahiro vyanyu murongoye ubuzi ku rwego rw'intara mu nkundire sindodagure umwe wese, banyakubahwa abasitanteri bagenzi banje uwo mwese umwe wese yumve mu cubahiro n'iteka Imana yamuteye. Nitugira amahoro
nitugira amahoro dusanga amahoro ubumwe ibikorwa n'iterambere rishingiye ku bikorwa rusangi. Ku izina ry'abenegihugu muri komine ya Bukeye turongoye no ku izina ry'iwanje nyene turi n'iteka ryinshi, iteka ntangere ryo kwakirana igishika bano bashitsi b'iteka kivi rusangi. Nagira rero sabe abenegihugu bari hano bagaragaze umunezero mu kudutiza ibiganza kugira ngo dukomere amashi menshi cyane umushitsi w'iteka yaje kudufasha ikivi cy'iterambere rusange. Murakoze cyane. Nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi uno mutumba turiko turakora kwiga rusange n'umutumba wa Busangana uri muri zone ya Busangana, umutumba uhanamiye mbere n'ikibira hano. Nkuko mibona murana yuko nakavura kaguye, abenegihugu ba hano ndetse n'abenegihugu muri komine yacu ya Bukeye yose n'abenegihugu bakunda kubumbatira amahoro n'umutinyuka. Mbere tukagira duti aho mwagiye muraca nimba mwihweje nemo kase barundi aho batango dushobore gufungura umusesekara nawo tuwushire ku isoko twifashishije amazi ava. None rero tukaba tubakengurukiye cyane mukaza kudufasha bino bikorwa byo gukingira ibidukikije muri no komine yacu nziza ya Bukeye gutega amatwi impanuro. Ndabasabe musitanteri wacu tumukomera amashi menshi cyane. Murakoze. Ubu naho dutegeye amatwi ijambo ry'umuvyeyi w'intara yacu nziza ya Muramvya buramatari wacu. Murakoze, murakoze. Muramvya hoye! Muramvya tera imbere! Muramvya sangwa abashitsi! Mwikomera amashi menshi cyane. Nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, banyakubahwa bashinga amateka mwatowe mu ntara ya Muramvya, namwe bakenguzamateka mwatowe muri no ntara, nyakubahwa urongoye sentare y'igihugu mu ntara ya Muramvya, nyakubahwa mushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Muramvya, nyakubahwa musitanteri wa komine nziza ya Bukeye, mwaduteye iteka ryo kutwakira mukakira n'abashitsi b'iteka, banyakubahwa murongoye ibisata by'ubuzi bitandukanye bikorera mu ntara ya Muramvya, nabonye abatari bake muri ngaha, mwese mwiyumve. Banyakubahwa murongoye ibisata by'ubuzi bikorera ngaha muri komine nziza ya Bukeye, banyakubahwa mukorera mu biro kwa buramatari, nabonye abahanuzi ba buramatari uhereye ku muyobozi mwishikira, bubahwa mwese mu byubahiro byanyu bitandukanye, umwe wese yiyumve kandi ahimbagwe mwiteka n'icubahiro Imana twese yaduhaye. Kugira amahoro, kugira amahoro, sangwa amahoro, umutekano, iterambere no gushyigikirana mu ntara yacu nziza ya Muramvya. Nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka nabo mwagendanye, nagomba ndabasabe ico kimwe n'abasangwa mwese munkundire muntize ibiganza, tubanze dukegurukire cyane Imana mushobora byose yo kuri uno munsi uri hejuru, yaduteye iteka ikaturonsa umushitsi w'iteka n'icyubahiro bidasanzwe ngaha muri komine nziza ya Bukeye ku mutumba wa Busangana, intara nziza ya Muramvya. Munkundire rero tukegurukire Imana yacu.
nagomba kandi nsabe abasangwa mwiteka musanganywe dukengurukire cyane ngene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka kubona kuri uno munsi uri hejuru yashimye gutera iteka intara ya Muramvya ngaha muri komine ya Bukeye, maze akifatanya na twebwe muri ibi bikorwa byo gukingira ibidukikije, ibikorwa bituzanira iterambere rusangi ngaha mu ntara nziza ya Muramvya. Munkundire n'amashyi menshi cyane n'impundu nyinshi cyane, tubimukengurukire bimwe bivuye ku mutima. Ngene iteka mukuru w'inama nkenguzamateka mwaduteye iteka mukatugendera kuri uno munsi kw'izina ry'aba bene igihugu bo mu ntara ya Muramvya abashoboye gushika ngaha nabo bafatiriwe ku zindi mvo zitandukanye, eka no kw'izina ryanje nyene ndi n'iteka akanyamuneza n'icubahiro bidasanzwe byo kubakira icese ngaha mu ntara ya Muramvya kuri umutumba wa Busangana, komine ya Bukeye. Murahawe ikaze, murisanze mugubwe neza mu mwanya wose muza kumara ngaha hanye aha mu ntara ya Muramvya. Turabakunda ariko kandi twari tunabanyotewe kugira ngo muze kudushigikira muri mwene ibi bikorwa. Nariga tuzi yuko namwe muri abakozi mudahengeshanya mu gihugu cyacu gushigikira ibikorwa mwene ibi ibikorwa by'iterambere rusangi, ibikorwa bitumbereye gukingira ibidukikije. Nagomba rero mwebwe mwese abasangwa n'amashi yanyu menshi cyane twikaze nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka. Nyene iteka mwatugendeye iyi ntara ya Muramvya uno munsi mwateye iteka, ni intara mu mpande zose zayo itekanye, mu makomine ya yose uko ari atanu harangwamwo amahoro, harangwamwo umutekano, harangwamwo ibikorwa by'iterambere. Naco gituma aya mahoro dufise ngaha mu ntara muri ya makomite y'umutekano ahurikiwemwo na bose, aya mahoro nta kindi abene igihugu bariko barayabyaza atari umusaruro, na cane cane muri ibi bikorwa by'iterambere, byaba ibikorwa by'iterambere rusangi canke ibikorwa biteza imbere abene igihugu mu miryango yanyu. Mu gihe hari amahoro n'umutekano, abene igihugu baciye bakura amaboko mu mpuzu, barakora imirimo yabo ya misi yose, na cane cane imirimo ishimikiye ku burimyi n'ubworozi, kuko abene igihugu bo ngaha mu ntara ya Muramvya aha muri komine ya Bukeye bamaze gutahura yuko iterambere ryabo umushinge waryo wa mbere ari igisata cy'uburimyi n'igisata cy'ubworozi. Nivyo n'indi myuga ntituba tuyisize inyuma, ariko abene igihugu benshi muri rusangi bararima kandi bakorora, kandi ivyo tuvyihweje turabona neza yuko bitabiriye bimwe bivuye ku mutima, bivuye inyuma akamo kanyene icyubahiro umukuru w'igihugu, namwebwe mwese indongozi umufasha kurongora igihugu, akamo gahimiriza abene igihugu gukura amaboko mu mpuzu, bose bagakora, maze umwene gihugu wese agafungura ivyo abiri yakuye. None rero turavye uko intara uno munsi yifashe, na cane cane mu bijanye n'umwimbu, turabona yuko hariko akarusho kanini cyane gose. Umwimbu wariyongereye, aho tubibonera ni na cane cane ku masoko, aho tubona yuko
ivyimburwa bishoka byariyongereye. Ivyo navyo kandi byatumye ibiciro by'ibifungurwa bigabanuka tugereranije nuko ibiciro byari byifashe nk'ubu dutanze nk'akarorero mu ntango cyangwa mu mpera z'umwaka warangiye. None rero nyene iteka mukuru w'inama nkenguzamateka twari kubakira nga mu ntara ya Muramvya, ahanye abenegihugu barahimbawe kandi barindiranye igishika agaseke muza kubafundururira. Barazi yuko uno munsi ijambo nyamukuru atari rya buramatari, atari rya musanteri, ko ijambo nyamukuru kandi rihambaye ari rya mwebwe nyiri iteka mukuru w'inama nkenguzamateka, mwaduteye iteka kugira ngo muze kutugendera ngaha mu ntara nziza ya Muramvya. Twifurije rero kuroranirwa mwanya wose muza kumara muri ino ntara, eka n'igihe biza gushika mugasiga inzira amavuta mugana mu bindi birere by'igihugu cyacu cy'u Burundi. Tubifurije kugenda amahoro, muhorana amahoro y'Imana, gutyo ejo cyangwa hirya y'ejo dutekeranya yuko muzokongera kutwibuka mukadutera iteka ngaha mu ntara ya Muramvya, mukadushigikira kuko umuzo wanyu uratuma abanyagihugu barema bakaja ku kivi kandi bakumva yuko imbere yabo hariho indongozi zibakunda. Niharambe rero amahoro, harambe umutekano, harambe indongozi zitwararika abenegihugu, harambe leta mvyeyi, leta nkozi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Murakoze. batayibagiriye muhira tuyaduze uku kugira ngo turamukane tugire amahoro yemwe. Akiri hejuru tukiyamanitse dukomere Imana yacu amashi menshi cyane ko yatugiriye neza. Murakoze cyane bubahwa bashinga amateka, namwe bakenguza amateka mwatoye mu ntara nziza ya Muramvya, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Muramvya, nawe musangiye amabanga ku rwego rw'intara, mubahwa musitanteri wa komine Bukeye batwakiriye, n'abandi ba musitanteri bari hano barongoye kandi makomine yo mu ntara nziza ya Muramvya, ndongozi mwese muri hano, bene gihugu bavukanye, umwe wese mu cyubahiro n'iteka Imana amuhaye. Nitugira amahoro kandi tugira amahoro yemwe. Munkundire kano gatondo manzi nkengurukira Imana ko yatugiriye neza. By'ukuri sindabideha iyo bukeye nkabona ntatereye ukuboko birakunze, nkamushira ku rugu hasi bigakunda, ncafata akanya ko gushimira Imana, kubera ko hariho abaryama ntibavyuke, kandi si uko by'ukuri twebwe tuvyutse tuba turabera kubasumba. Oya, mu rukundo gusa rw'Imana iba itugiriye. Kubw'ivyo mu nkundire ndirimwe ndabasaye mu nteze amaboko yanyu, Mana tuyikomera amashi menshi cyane. Yugaye umunwa turyama twese twasamye, mugabo nama ntangarira ubushobozi bw'Imana ingene atanumwe aramira urunyenzi, atanumwe umuserebanya urinjira mu kanwa canke ngo imbeba imujye ku munwa. Hawe ndumva mugabo two dukoko twose tuba turi mu nzu, ingene Imana ituzigama kandi turyama twasamye, hama ntihagire na kimwe cinjira mu kanwa. Iyo Mana nituyongera amashi kweri. Reka rero shime ku ijambo ry'ikaze twahawe na nyakubahwa buramatari na musitanteri, ariko mu nkundire ko twatewe iteka tukaba turi kumwe n'abo mwatowe, abubaha abashinga amateka n'abakenguza amateka. Reka babampere mikro, ngira namwe mwarimu bakumbuye kugira ngo babandamukirize gusa babaramutse, mwumve n'akajwi kabo. Hariho ngira benshi mutaheruka no kumva amajwi yabo kubera ibikorwa bitandukanye. Reka bamperenya ko mushinga amateka, hanyuma abakenguza amateka baca bakurikira kugira ngo babanze babaramutse
ndabona hari abariko barabaraba ati mbega bo n'abahehe nabiwanyu mwabitore nico gituma mvuze ntireka nabo babaramutse akanya nakiwanyu bubaho. Murakoze nyene iteka tuna mahengo zabateka kanya mu mpaye Abanyabusangana oye Abanyabukeye oye Abanyamuramvya oye rero nitwa Manirambona na Prosper benshi ngaha turazinanye mvuga ngaha muri komine ya Bukeye bakimyo kanya mu mpaye murakoze. Murakoze nyene iteka kumpa kanya ko kuramukanya nabi wacu Muramvya muri komine Bukeye cyane cyane. Komine Bukeye oye Komine Bukeye oye umutumba Busangana oye Ewe nanje nkaba nitwa ntibagirirwa Imeride bamukenguza amateka mwitore mwebwe nyene hanyuma nkaba ba muri komine Rutegama y'intara ya Muramvya nyene yiwacu. Murakoze. Murakoze cyane nyene iteka. Abanyabusangana bene wacu mwese tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro n'iterambere. Murakoze. Nyene iteka jeho mboneye akanya kuko bamenyesha yuko ahandi ku mutumba mvukirako abantu bose je turazinanye turatikora inama aho hajya twita mu ivubu. Rero ngahajewe ngomba gushima Imana yuko aho twakabereye aho umutumba wakabereye ubwa mbere kuri umutumba twakira umuntu umwubahwa nk'uyu ubwa mbere. Rero Banyabusangana unkundire tumukomera amashi cyane cyane kandi tubyishimira kuko niteka kuri twebwe Abanyabusangana. Nyene iteka Abanyabusangana n'abantu bakunda ibikorwa murabona yuko babakiranye igishika cinshi mu ntunga jewe nasaraye kungiza iminsi ndi mu ba province hirya no hino nasaraye ngira nakavumbi kangiye mu bwagira muranyumva. Nyene iteka anyi Abanyabusangana n'abantu bakunda ibikorwa cyane mbere nciye mbona aka kanya yuko mwese mumenye ko no munsi zakubashikiriza y'amazi ari projet twikoreye twebwe nyene. Nyene iteka twakuye amazi hariya mu kibira uzana ngaha kwibarabara hose mu camura za kubona amarobine no munsi niho zakubashikiriza ayo mazi tuciye tuboneraho akanya twabipanze ko mu ndwiheze twategeza kuza gushikiriza ayo mazi hanyuma hacaba wa munsi mukuru w'imbonera kure twumvikana yuko tuzobishira mu minsi kuriki. Rero ko twagendewe n'umunyencubahiro nk'uyu Nyene iteka aho ahava asiga amavuta inzira gatubisigaramo twebwe dushikiriza ry'amazi twikoreye. Nyene iteka abazi bose bafite amazi meza kwibarabara ubunyi amazi meza hariya mu kibira. Iprojet twifatiye mu ntoki turifatanyije na Komine kandi twabigize neza byagenze neza. Anyi twari kutwapanze nuko yindi projet kurikira tuzofatanya hariho ibitaro ngaha anyi byo mu Bukeye. Ngomba kubamenyesha ko iyi Komine iri mu Komine yagize Imana yagize ibakwe tukaronka ibitaro bibiri kandi Komine ya Bukeye dufite ibitaro bibiri. Cyambere cyo duheruka kuronka minsi heze mwaka heze no twacinjira twese twashize ingufu hamwe ibitaro turabironka. Ubu rero tugomba gufatanya ibarabara riva kuri ibyo bitaro bikaza nako kabarabara mubona kagenda uko kugenda gushika hariya ahantu tuzohava twiyubakira isoko kijambere hitwa ku Rutunguru. Rero aya ibikorwa turiko turakora by'iterambere. Kindi gikorwa twari twimirije vuba ukwishiraho ekofo ngaha haruguru nyene aha twaramaze kwashikana amazi tugomba yuko naho iba ekofo ikwiye kugira ngo abana bo ngaha bose baze bakora ikibazo bakorera hafi ari byo byose tubishikako dufatanije twese. Rero kwara kubabwira Bukeye mu byo dukora kuko dukora ibintu byinshi cyane ngaha ko twarashimitse yuko tuteza gutera imbere ko iterambere no guhiganwa n'abandi. Rero twebwe twabyumvise hakiri kare. Dore Nyene iteka turabakengukiye cyane ndavuze mu jamesh kuba mwaje ngaha kuri umutumba kuko nababwiye ko n'ubwa mbere turonka umutware umutegetsi umurongozi nk'uyu Banyabusangana.
nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka umuntu twebwe dukunda cyane kuko umukozi w'Imana aha mumubona ngaha anyi umupastori rero ngubu yobigisha ijambo ry'Imana mwese mwoca mwicara urumva nuko tutaronka akanya ariko tuzasubira ko gakeya umuntu akomeye cyane mubona yaje ngaha ku mutumbi wanyu atwagize Imana nuko bimenya rero Imana iduteye iteka ndabingize mwese umukomera amashi cyane murakoze cyane buha ko muramukije abaduhaye aba mu isanzwe nibo badatabuja abene gihugu kuko nibo baduhaye nkaba nkengurutse rero kuri ivyo bikorwa bidasanzwe muri ko murakora nagumye ngira ikibazo cyo kuramukanya ko mubikora nahatswe byahavuye bingora kuko nagumye numva ati Muramvya oye nahatswe kuvuga ati Muramvya shirira rumva bica birangora nca ndavyihoza kugira sima besanga nanyereye icambere visi ibintu bitatu gusangira mvugana namwe icambere gukingira ibidukikije mu bitabo vyeranda igikorwa ca mbere Imana yahaye Adamu na Eva kwari ukurima isi bakayibungabunga kurima isi bakayitunganya hanyuma bakayibungabunga icyo nicyo gikorwa Imana yahaye umwana w'umuntu iyi si Imana yadushizeko ubwa mbere n'intizo kandi duhamagarirwa kuyibungabunga nagenda babwire yuko iyi si nubwo itavuga ngo isohore ijwi burya isi iravuga ivuga mu zindi ndimi kimbure rimwe na rimwe bigora abana b'abantu gutahura igihe tutakoze igikorwa cyo kuyibungabunga iyo turenze kuri iryo bwirizwa Imana yaduhaye ryo kubungabunga inosi isi mu kutwishura ica ireka kumera kirekera mugateragira bikanka kumera mu yandi majambo ibiri kirakubwira ngo hari igikorwa warenze hari igikorwa utigeze ukora wategereza kunkorera kugira ngo nanje mbandanye ndakumerera mbandanye ndaguha umwimbo iki rero twakoze uno munsi kiri mu ibwirizwa umwana w'umuntu ategereza gukora imbere y'Imana kubungabunga isi kubungabunga ibidukikije twibukanye yuko mu Burundi twumvise yuko muhava mutanga amazi yavuye mu kibira twibukanye ko Uburundi ni igihugu cyonyene nibaza ku isi kidafise amazi ava mu bindi bihugu ahubwo amazi yo mu Burundi agenda guha ibindi bihugu iyo rero dukoze kino gikorwa cyo gukingira ibidukikije tuba turiko turanakingira n'aya mazi kubera ya mazi iyo imvura niyagwa amazi azoca nyegetera mu kuzimu hama ace asiga atugiriye neza mugabo kandi ya masoko yacu asubire kandi agwire mu amazi rero nagira ndabakeze kubwa kino gikorwa mwakoze kandi mbere ndabasaba ndabatumirira no kubaniye tugikora kuri no mitumba yose kugira ngo iyi si yacu Imana yaduhaye niho hari ubutunzi bwose bw'abana b'abantu Imana yabushize mu kuzimu yabushize mu ivu nta handi hari ubutunzi kuko ibindi byose mugiye kuraba biva mu kuzimu nta handi biva ibyo dufungura inzahabu ibiki byose Imana yabishize mu kuzimu ntabyo yashize mu kirere byose yabibitse ngaha munsi nico gituma kino gikorwa mwakoze ni gikorwa citeka cyo gukingira ikomine gukingira umutumba gukingira izone gukingira igihugu cyose kuri no mikobeko rero caduhamagarirwa kwatera ko numvise ngaha by'ukuri hariho kurima no korora cyo tubatera n'ivyatsi kugira ngo na bya bitunga tworoye navyo nyene bironke ivyatsi bifungura
ivyo byose rero tubyitwararike. Kigira kabiri nagira nshikirize hambavu yuko twakoze kino gikorwa ciza kizotuma y'amazi abandanya gwira nko nabivuze, kizotuma turonka ibyo dufungura, kizotuma turonka umwimbu kubera ko twakingiye uburyohe bw'isi, turiko turakingira mu isa, turiko turabungabunga ivy'Imana yaremye. Egenda babwire abana b'abantu turikunda gushika no twibaza nkaho umenga mu vy'Imana yaremye byose umenga nitwebwe dufise akamaro twenyene. Aho niho umwana w'umuntu yihembera. Burya ntidushobora kubaho ibimana yaremye bindi bitavuga bitariho. Mbere byo bandanye bibaho twebwe tugapfa. Egenda babwire tusabungabunze ivy'Imana yaremye bindi, nitwebwe tugira ingaruka gusumba vyo, kuko vyo bibandanya byiberaho nta nico bibitwaye, kuko Imana yabishizeho kubw'iwacu. Iyo rero tubifashe nabi ingaruka zose zigaruka kuri twebwe, kuko mwibuke abasoma ibitabo vyeranda Imana yabanje kurema ibintu byose iruhukira kurema umwana w'umuntu mu nyuma yabanje kumutegurira ahazoshikira. Vyumvikana iyo twononye bijya bintu byose Imana yabanje kudutegurira, ingaruka ni twebwe igarukako. Are muri ko murakora kuba citeka. Kigira kabiri nagomba byo kuri ingarukeko kw'icenda nyene cyubahiro mukwisha cy'u Burundi General Major Vice Ndayishimiye yaruguruje umwaka w'ubutungane. Numvise yuko ngaha muri kumwe n'umukuru wa sentare nkuru y'igihugu y'intara mu ntara Muramvya na procureur bose bari ngaha bubaho. Nibaza yuko mwumvise igihe nyene cyubahiro yugurura umunsi umwaka w'ubutungane niho mwari muri, kandi ibyo yavuze mwaravyumvise. Tubasabe mwebwe muri ntara ya Muramvya, mwe muri babandi yavuga mwoshobora kwizerwa igihugu kigakira, kuko by'ukuri nimba twoje ku bihugu by'iterambere, nego numvise ibikorwa muri ko murakora, mugaba nimba bene gihugu bo bandanya barira ko bariko bararenganwa. Kimbere ngaha mu ntara Muramvya na mahoro, mubwe ngaha ni sawa. Nganagira nsabe bano bubahwa bari muri ico gisata, enda basi ntara ya Muramvya namye n'umuturimbo twiza cyane mutera amashugwe intara ya Muramvya. Enda bubahwa muri ico gisata mutera intara, mutera iteka intara ya Muramvya, mube mu bantu by'ukuri nyene cyobara mukuru w'igihugu cy'u Burundi yovuga ngo mu ntara ya Muramvya niburi buri nararonsemwe babiri bashobora kudufasha muri kino gisata cy'ubutungane. Birashoboka by'ukuri, birashoboka. Ubwo ubona nkamwe ngo dutunganiriza abene gihugu natwe kacu tuja ku kivi, iterambere ntigyotewa mu gihugu. Mwanagenda babwire hari abene gihugu benshi batakaza umwanya kubera ko birirwa kuburana, birirwa kugira nte, ugasanga by'ukuri kubera ko badafise data n'agafaranga, ugasanga urubanza bari mukuri mugabo urubanza rwabo rwariwe, umuntu akagira imigabo yo kuvuga ati nzomuburanya gushika akunguruza akagira nte, ugasanga umwene gihugu by'ukuri yasanzariye ku nzira. Mudufashe bubahwa by'ukuri, mwumve umubabaro abene gihugu ugira iyo abantu bakora arenganwa, kandi muhari kugira ngo muhagararire ubutungane. Rero ndateye akamo zino ndongozi mbere nabajya baronga amasentare y'intango, babandi bari mu ntara yo kumugina, babahuza ku mitumba, dushire twese hamwe ingufu turabe yuko ikibazo cyo gutunganiza abarundi bene wacu twokigira ikibazo nkoramutima. Burya nakunze kubwira abantu imbere yuko dukorera abantu ikibi tubanze twishire mu kibanza cabo. Iyo aba yari jewe nanje no vyifashe mu gute, nizere yuko iyo aba abantu twanje kwishira mu kibanza cy'umuntu nta bibi twokora. Rero by'ukuri ndateye akamo zino ndongozi zirongoye iki gisata ku rwego rw'intara,
aribo bakurira izi abandi bose badufashe muri ico gisata. Nukuri intara ya Muramvya uko muriko mwitera iteka mukora ibikorwa by'iterambere mu gufatana mu maboko mu mugongo mugashigikirana niki gisata kijanye n'ubutungane mu ntara ya Muramvya. Byukuri tuze twumve ari amahoro abari muri ico gisata bagerageze batunganirize abene gihugu. Hanyuma dusabe namwe abene gihugu, hari abene gihugu by'ukuri nabo nyene batemera intahe ishize, nabo nyene bagize umwuga ivyo kuburana. Bahera mbere bagafata n'umwana akiri muto bamucisha mu masentare ngo umwana ndakwereka uzoza uraca ngo uzobandanya urugofera, ukaraga umwana wawe kuburana, hakumuraga ibikorwa, hakumuraga urukundo, ukamuzomuzugurukana ni Bujumbura usikamujana ngo aha aho tuza twumva n'urubanza rwaracitse ngira haciye nk'imyaka 40 ukazibona umwana araje ngo nje kuburana urubanza ngo urubanza rwacitse kera. Ivyo navyo biri mu bintu by'ukuri biriko birasinzikaza igihugu cyacu. Ntidushobora gushika kwiterambere abantu twirirwa dufatana mu mashati, twirirwa tuburana, ugasanga nta kindi gikorwa tiko turakora, waraho amafaranga hagenda, amafaranga atangwa, ugasanga by'ukuri n'ubutunzi bwose bw'umuryango buhereye kuri izo manza. Rero iki cya kabiri by'ukuri dusabe zino ndongozi ziri muri kino gisata bumve akamo nyene icubahiro yabateye. Uyu mwaka by'ukuri turazi yuko harimwe ababigira neza, harimwe n'abandi usanga by'ukuri naho uravuga gute bahisemwe nyene iyo ngendo. Ariko kandi mbere nje ntera akamo nyakuba mushikiranganje ubutungane, hari itegeko twatoye yuko ubimanza zohora zisaswa hari umucamanza umwe. Rijya tegeko badishire mu ngiro kugira ngo umucamanza azosasa urubanza yititse kurujya arujye ari wenyine, kuko abacamanza turabona mwinyegeza muri ujya mugwi w'abantu, mukinyegeza mu mugwi w'abantu kugira ngo urumva umwe akagigiturire canke babiri bakaca binyegeza muri uyo mugwi, ugacanga rero biragoranye. Nibatuzanira umucamanza umwe asase wenyene ahisemwo arujye, nta ngorane, tuze tumenye aho turonderera, tumenye aho turonderera kugira ngo abakora neza baje haruhande, abakora nabi tutangore kubabona hakiri kare. Nawe nazoca zibiri zitatu tuzoja tumenya yuko uyo muntu yamaze kubungwa baca bamukura muri ico gisata, kuko n'ahandi no munsi biragoye gutora, kuko usanga kubyo bakora bafise ngo ibanga ryabo ngo urumva ngo ibyo ngo tuvuga ngo urumva ngo oya, nihabe umucamanza umwe imbere yuko arujya abanze yimvire ndarujye sindarujye, ndarujye sindarujye, ntaco niyahitamo kurujya tuzomenya ko ariwe yaruriye, hanyuma tumushengeze. Kuko uno munsi biragoye gutandukanya muri bajya bacamanza 4-5 babashashe ninde yariye ninde atariye, kuko bica bigorana. Rero bubahwa by'ukuri tubasabe mudufashe mwumva amarira by'ukuri y'abene gihugu. Abarundi turarushe no kuguma turenganywa mu gihugu ciwacu, turarushe by'ukuri. Mudutabare muturuhure ayo marira, hanyuma natwe tuje kubikorwa, tukore, tugwize umwimbu, turondera tutanga amakori, namwe muronke amafaranga babahemba. Sibyo none? Erega amafaranga duhembwa nava makori y'abene gihugu. Reka rero muduhe umwanya wo gukora, hanyuma tugwize umwimbu, dutanga amakori menshi, nayo amafaranga mushaka ko babongera erega azova mu bikorwa twakoze. Bana mukeneye babongere, twirwa turayerera turondera ko mudutunganiriza umwanya wo gukora tawo. Reka rero mudufashe mudutunganirize, natwe turonke umwanya wo gukora, tugwize umwimbu, hanyuma dutanga amakori menshi yo gushigikira iterambere ry'igihugu, hanyuma bace bakurako n'amakeyi babahembe, baduze umushahara wanyu, hanyuma muduha amahoro. Sibyo none gahembe? Icya gatatu
aricyo ntangirizako ko sinkeneye kubicisha amajambo menshi. Nubwo mwumvise umukenguza amateka avuga hano yavuze ibyo yavuze, ariko reka ibyo ndabireke. Icya gatatu, umukuru w'umutumba ari hehe? Uno mutumba nashike hano. Umukuru w'umutumba nashike hano, ngira ndakivuge. Umukuru w'umutumba ari ngaha. Umukuru w'umutumba nabo basangiye, nimba bamwe batanu bari kumwe nibaze ngaha. Nje abana bahuza bo kuno mutumba bashike ngaha. Abahuza mushike ngaha, n'abajejwe intwaro kuno mutumba mushike ngaha. Ngira mvuge icya gatatu. Karibu mwigumire ngaho. Abahuza bari he? Abahuza mushike ngaha. Abahuza mushike ngaha inyuma y'abajejwe intwaro. Murakoze cyane. Abahuza hari aho ngenda ndacyari ikibazo baguma bambaza. Abahuza nibaza ko mufite ibikoresho. Nta bikoresho muri aro. Bamumpere mikoro. Mumpere mikoro umukuru wa yarongoye abahuza. Nitwa Kizimana Gasipari, mvuka kuri umutumba wa Kusangana, mugacimbiri kasamakere, abandongo y'urwego rw'abahuza. Mu by'ukuri twebwe ibikoresho tumaze kuronka rujisire zibiri n'ikaramu zibiri, nta kindi gikoresho dufise. Turagerageza kuyeranja. Rero icyo nosaba ko muduha ibikoresho, mugaturondera ibikoresho n'uduhudu tw'imvura. Tuvuge nk'ubu turamaze gutunganya imanza zirenga 70, abantu bakazishimira ngaho. Turamaze no haramaze nizimaze kuba zinanira zishika 32 bunguruje, kuvuga tumaze guca 109. Benshi barashima bamwe nkuko mubivuga, nta mwongo buri sato ibidahizwe. Ndashobora kubonamo n'abahuza ngira amakenga. Nk'ahantu zajije perezida arambarira ati ku by'ukuri genda uraba basasa uzurabahindura ku mwanya urabe nibagucemo. Rero nyakubahwa murogo n'amashinga amateka muraraba no kuruha turaruha nkatwe turaciye imanza kuva saa 9 kugera saa 10 imisi biri mu ndwi. Kubera n'inzara n'akakantu bavuga kagaturiye bohava bakikora. Muraba ingene rero mwoze muraba ko arizo dutunganya, murakoze mukadutunganiza ivyo bikoresho by'imvura, yego mukaduha utumashini cyangwa utundi dukoresho tujanye n'uburyo bwo gutanga amakuru mu bucamanza. Mukuru wa sentare ari he? Mukuru wa sentare, igihe twuguru inyoni cyo bari yugura mwaka w'ubutungane, umushikiranganje w'ubutungane yaravuze ikibazo c'abahuza. Mukwiye gutegura raporo mukaraba ingene abahuza ku mitumba ariko barakora, hama mukabasabira uburyo, kuko inama nshinga amateka na nkenguza amateka mu kiga ca leta amafaranga y'ino mwaka baratoye amafaranga yo gushigikira kino gikorwa c'abahuza. Kandi ibyo turashima igikorwa abahuza bariko barakora ku mitumba itari mike, bariko barafasha kunga imitima y'abarundi. Kuko ingorane twagiye turagira, burya urubanza rw'itongo rucirwa nyine ku itongo. Abantu benshi rero bahora bitwaza kunguruza ibyabona n'iki, ugasanga abantu bicaye mu biro bagaca urubanza rw'itongo batigeze bashikako. Tukizera yuko by'ukuri kuno rwego rw'abahuza ni urwego rukomeye biza gushigikira. Rero mwubahwa muragira raporo, hanyuma kugira ngo nyakwa mushikiranganje mushigikire kino gikorwa. Nagenda za kumutelefone kurumva biri mu bintu byo kwitegeza kwitwararika, kuko n'urwego rwagiyeho twifuza kugira ngo rudufashe gutunganiriza abene gihugu.
ariko rero nari ndabahamagariye kino gikorwa n'abajejwe intwaro ku mutumba. Inama nkenguzamateka ari igikorwa tumazemo amezi kuno kwezi kugira kube ukwa kabiri tugitanguye. Ni igikorwa dusabwa n'ibwirizwa shingiro byo kuraba nimba mu nzego za leta, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka no mu rwego rw'ubutungane twabandanya twisunga ivy'amoko kugira ngo abantu baje muri izo nzego. Icyo nico gikorwa tumazemwo iminsi. Ndizera yuko bamwe muri mwebwe mwagiye muracumva nico tumazemwo n'iminsi. Ejo nari mu Ntara Ngozi, abandi bari muri Kirundo, abandi bari muri Muyinga. Nibyo tumazemwo iminsi. Muramvya baraje, mwarakoranye. Nagomba nsabe bano uno mugwi uri ngaha muze mudutunganiza inama y'aba bene gihugu ku mutumba Busangana, mubatubarize mbega tubandanye twisunga ivy'amoko mu nzego za leta, by'abice 60 by'abahutu 40 by'abatutsi bikomezwe canke bivanweho, tubikureho canke tubibandanye. Kubera iki twobikura, kubera iki vyobandanye? Turifuza yuko mwodukorera iki gikorwa kuko iki gihugu ni iwacu twese abarundi. Ni ngombwa ngo abarundi tugire ijambo mu gutunganya igihugu cyacu. Ni ngombwa ngo tugire icyo tubivuze ko. Hari ibyo abanyepolitike bagiye barashikako mbere barashaka bakabikora atanumwe yabatumye ntacyo. Mugabo kino gihe turifuza yuko abarundi bo bene igihugu bagira ijambo mu gutunganya ivy'igihugu. Naha rero nagira nsabe uno mugwi uri ngaha muze mudufashe gutunganya ikino kiganiro, mutubarize bano bubahwa bari imbere yacu, hanyuma nabo bagira icyo babivuzeko. Hari abazovuga ati kimbure nibiveho, ni vyiza. Hari abazovuga ati nibibandanye, ni vyiza. Tuba dukeneye gusa kumva mbebwe abarundi kuri kino kibazo babivuga kwiki. Nico dukeneye kumva. Kuko jewe uko ndavyumva, uko nshobora kwivuga, nshobora kuba ntazi uko uvyumvira. Naha rero twifuza yuko kubera ko twakoreye kuno mutumba, anje nsaba baburamba musanteri ko nacyo twarakibasavye ku yindi mitumba itandukanye, mudutunganize nkamwe n'ibintu biganiro nyine ku munsi w'ibikorwa. Niba mwokoranira hamwe muri ko murakingira ibidukikije nk'uko duheje gukora ibikorwa cyo dufata nk'iminota 30 tubivuganeko, hanyuma tugire icegeranyo kugira ngo tukirungike, hanyuma bize bitworohere n'inama nkenguzamateka kumenya ivyo abarundi bonye n'ubwabo biyumvira kuri ico kibazo. Hama tuze duhe raporo icegeranyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi. Byari byo bintu bitatu bubahwa nagomba yuko tuganirako. Nabaterero intege yo kubandanya ibikorwa by'iterambere. Nabonye by'ukuri kuno no mutumba umengana umutumba w'ingano gusa, umutumba w'ingano. Kwa kabiri tuba turi kumwe n'umushikiranganje w'uburimi n'ubworozi. Nibaza ko tuzomusaba by'ukuri adufashe imituma nkamwe ni twigwize ko mwe n'ibyo biterwa kugira ngo dushobore kwitunganiriza uburimi bwacu. Birabaje cyane by'ukuri kubona Imana yaduhaye isimera, mugabo ngo habe intambara mu Burusiya na Ukraine ku birometero ntazi ngene bingana, ugasanga tuko turavuga ngo urumva ngo kubera intambara yateye ngo tugiye kubura ingano. Tuzibura gute kandi dufise isimera? Twari twoziterera rero tuguma tubyora amaso mu by'abandi hako nane ko dushobora gukora amaboko mu muzi tugakora. Ukamenga ibyo tutaronse byo mu Burusiya nitwoja. Ivyo nta umengo ntivyumvikana kandi imitumba yacu imera ingano. Nabonye imenga yose hose arashakije n'ingano gusa. Rero tuzovugana n'umushikiranganje turabe ingene kino giterwa c'ingano bagiteza imbere, bazane barondera imbuto nziza kugira ngo dushobore guteza imbere kino giterwa c'ingano, turime umwimbu
ugwire hanyuma dushobore natwe gushora mu bindi bihugu turanye ibyo turya hanyuma turashore no hanze kuko birashoboka rero ndabatera intege kugira ngo mubandanye by'ukuri mukora ntimusamazwe hari ibisamazwa ni byinshi ariko nagenda basabe by'ukuri ntidusamazwe n'ibintu na bimwe ariko twitwararike ibikorwa by'iterambere bavyeyi ndangirize kuri kino ikibazo c'indero y'abana abavyeyi muri hamwe nagenda babwire yuko ishure rya mbere umwana yigamo ni ishure ryo muhira niryo shure rya mbere abana twigamo umwana ahushije indero y'umuhira naho uzoshaka kumuruta ku ishuri mbere akaba n'uwa mbere agaheza n'amashuri ataronse indero y'umuhira azoba ikijuju hari ikintu tukunda kwitiranya ubumenyi n'ubwenge biratandukanye rero nagira ntera kamo abavyeyi aba bana bacu tubarerere neza muhira iyo umwana abona muhira ari amahoro azokurana uwo mutima wo kuba umunyamahoro je hari umuntu yigeze kumbarira akuze umupapa mugenzanje ati jewe nakuze nzi yuko umugore ari ugukubita ikofi ati ku buryo kuko nakura ati muhira papa yahora akubita mama tereje nkama nibaza yuko ariko bimeze kubwe nanje mu gukura naguma ngira ibyibenyerezo y'ingene nzo kubita umugore ikofi ati mbere nkiyumvira ingene nzorondera umugore afise itama ryiza nyene hamwe inzo kubita nyene ikofi nyene bigafata murumva yuko uyo muhira hari hamaze kumuhindura kuko yabona umenga ubuzima bwo mu rugo n'ukugwana byumvikane kibavye iyo tutatanze indero hariya umwana nubwo akura abikirara rero yari iyo mpanuro yo kugira ngo turerere uburundi ejo n'aba bana bariko baravuka bageze mu rugero bazodusubirira ni byiza yuko tubaherekeza tukarerera uburundi kugira ngo ejo nitwamara kwitahira tugende tuza yuko hari abo dusize inyuma bazosigarana igihugu bazosigara baragitunganye neza kandi bikazogenda neza murakoze rero reka tubandanye mu bindi bikorwa ndazi n'umunsi wa gatandatu amamanza aracariho reka rero turangirize ngaha imana ibandanye kubahezagira numvise akambukanya kwa mustanteri na nyakwa buramatari n'ikindi gihe nzogaruka murakoze imana ibahezagira